nshuti zanje reka mundabire ubugome bw'Abarabu muce muraba n'ubube gito bw'ama agence arungika abantu muri Arabia Saudite adakurikirana abakozi. Umuntu akoze amezi 8 yarigeze guhembwa amezi 3, amezi 5 ntarayahembwa, none ageze guhembwa baciye bamurungikira 20 y'amasaudiya arimwo amarundi ibihumbi 14,675 y'amarundi 20 y'amasaudiya. Murazi ko je nkoresha n'ibimenyetso mw'abantu mwe ni murabi ifoto. Nagiye nyegeza imyirondoro kubera amategeko yahakura urubuga atemera ko nerekana imyirondoro. Iyi ni bordero. Nshuti zanje nagomba ndabumvishe amajwi y'uwo mukenyezi ari muri Arabia Saudite guhangayika nyuma yo kubwirwa mu Burundi yuko basanze amafaranga atageze kuri konti, yacaje gusuzuma acasanga kuri konti nivyo barungitse amafaranga ya Saudiya amareyali 20 yonyene avunjwa amarundi ibihumbi 14,675 mu kiringo c'uko yari kurungikirwa amafaranga arenga igihumbi c'amadolari avunjwa n'imiburiburi imiliyoni zirenga 7,600 mu mafaranga y'amarundi. Akana karenganye bino byose rero ndakeka babikora kubera yuko atana telefone bafise yo kwitabariza, barazi yuko bameze nk'abari mu gasho. Please office zo mu Burundi isubire ko mubahe telefone, ntacyo bizica ahubwo bizokiza iyi myidogo y'abarundi n'abariko barafa bazira ubusa. Reka ndabumvishe amajwi yiwe. Yagiye ayo 20 umusaza je yasanze ko aha rero ngira nce ndamubwira ko yasanze kugira ngo abica ashira kare yandi ayo 20 umusaza je kuraba arasanga none n'ibintu vy'ivyireguzo byo kwigurisha ndabaza kumeka amafaranga ngo ntashika yarabitse ryari ayatashitse yarabitse ryari ati 20 yashitse kuri konti ariko mugabo ngira bace biregura bimwe byo kubesha ngo yandi ngo ntiyashitseko. Murumva ko reka ridoga. Ibiro vyatumye nca ndondera umwe mu bashobora kuvuga bafite telefone, dukorana ikiganiro kigufi kugira ngo basobanurire mumve uyu muntu turiko turatabariza ninde yazananyehe kugira ngo abamurungitse bikubita gashi. Mvuganye n'umwe mu batabariza uyu muntu kuko nta telefone arekuriwe gutunga, bya bintu bibi abarungika bakora byo kubabuza gutunga telefone biriko bigira ingaruka zikomeye kuko n'ugutabaza ntibatabaza. Urumva babagejeje bagomba bareke guhembwa ntibibaraba, niyo mpamvu babaka amatelefone. N'abarundi gusa badafite telefone muri Arabia Saudite, Abaganda, Abakenya, Abatanzania, Aba Ethiopia, Abanyarwanda bose bafite amatelefone bazivana mu bihugu byabo banageze bakabaha yindi sofu utayishaka. Mugabo abarundi ntibarekure gutunga telefone, niyo mpamvu zingona abarundi bafise atabundi muntu azifise. Twakoranye iganiro n'umutabariza ni inshuti yanje iri no Saudiya ariko sinzi quartier atumbereyemo iyariyo. Azokwiza amezi 8 itariki 16 z'uku kwezi. Muri amezi 8 amaze guhembwa amezi 3. Rero yavuze ati nimumfashe ubufasha, jewe abana banje barakuye mu nzu ndimwo ndapanze ntacyo mfise nifasha. Ati ryari naramubwiye ati ndungikira amahera mfise ikibazo muri famiye, mukumpana muri amahera meranya acafuta ndungikira amahera 20. Rero ndabinginze mumfashe munabarize kugira amahera yanje hama ndungikiye mu gihugu nimbara abona ko nshobora kubandanya akazi ndi muri iyo nzu yiwe na mpemba amahera hama tubandanye kandi buri kwezi ata munsi numwe areka kumpemba. Ati kindi naco nimufashe munsabire telefone nk'ubaheze indwi 2 simvugana n'umuryango simvugana n'abana sinzi ngo bimeze kunuko. Rero ashaka ko mumufasha mukamutabariza akaronka ayo mafaranga yiwe kandi bakamuhereza na telefone kugira ngo azaregera umuryango afashe abana kuko antukane n'umuvyeyi nawo mugabo ni wakurikirana abana biyiwe. Ikibazo ca mbere yitwa
yitwa Daphrose. irindi Irindi byose kumanza kuja muri WhatsApp nkariraba. sawa avuka he Avuka i Bujumbura he mu Rubirizi. okay yasafiriye ryari Yuri indege itariki 16 z'ukwezi k'umunani uwo mwaka nyene. yasafirishijwe n'ikigo ikihe Iki kigo cyo mu Nyabugete Money Power okay kwa Faizi kandi yarashoboye kwitura ikigo cyaturungitse ariko ngo nta kintu na kimwe kigize kimufasha. Yani zose ziturungikana ukuri turatakambye namwe n'umukuru w'igihugu avyumve badashoboye kudukurikirana niba bugarire. urafise ifoto yiwe Ego ndayifise na nimero ya mabuja we ndayifise. murakoze nimero yiwe nimero ya mabuja wiwe ucuyimpa inbox Sawa. ikindi cya kabiri Ego. uvuze ko yituye abamurungitse ntacyo bamufasha Nta na kimwe ngo bigeze bamufasha. nta muryango afise mu Burundi Umuryango arawufise ariko kubera ukuntu ata telefone ashobora kuronka burya biragoye kugira ngo mage n'umuryango wisanzuye udafise telefone. nta pasiporo yiwe fotokopi ufise Oya nta mfise vraiment nabambeshe. nimba numvise neza bavuze ko asaba iki Umva asaba yuko bomuhemba amahera yiwe. Hama nimba badashobora kubona ko ikindi gihe kizokurikira bazomuhemba buri kwezi nibamusubize mu gihugu atahe. urakoze Ego. mwavuganye gute wewe Jewe haraheze nsome na nyandiki ariko naciye mvuga ati kumbure Daniel n'umuvyeyi afasha abandi bavyeyi reka ndamuce koko mfise n'ibi byemezo bike reka ndamuce ko ndamubwira ikibazo gihari. Ndamubwira kandi no kunyandikira akoresha telefone ya boss we nabwo afite telefone. Umva barayimuha bakaca bayimwaka hari gashobora kumara 2 semaines nta telefone afite 3 semaines 1 semaine umva ni kibazo. numva bibabaje ku busanzwe Cyane birababaje kandi akabitura ati jewe abana banje barashonje mfise inzu mpanze namara mfise yo kurya bakaca bamunikira amafaranga 200 ya Saudiya. Ivyo bintu uravyibaza ugiye babaje naye nduhera nikiramenyo vraiment 200 ya Saudiya ngorane. None ndakungikira bordero uyirabira unayibonera wo kubaza ngo nububeshe. iyo bordero ndayikeneye no kuri kwimana ndayikeneye iyo bordero vraiment ndayikeneye iyo bordero kabisa none hewe uri aho yaguhaye iyo bordero baragiye kuyatora ayo mahera nyine basanga mu Rwanda. Urumva yaciye telefona abiwa Bujumbura warasanzwe wamutorera amahera. Aramubwira ati gena ndabire ko barungitse amahera. Ico ambwiye ati amahera barungitse ntakwiye barungitse amahera make barungitse amafaranga 200. None ko abantu arabagome. Urumva rero nka twebwe abantu bashasha biranaducanga bitujya n'umutima biranaduseseretsa. None kutanyandikiye kuri WhatsApp yanje nibikunda nta muntu numwe tuvugana apere kuri WhatsApp nibikunda. No kwandika ntibandika mbabaze audio canke sindakubona ariko. Oya kwandika ndandika. None ko ntabona ko wanyandikiye kuri WhatsApp sinigeze nandika nkunda gukoresha imo mu gihe mba nifuza gukoresha apere canke video. Ivyo byose uvuga utabimpaye kuri WhatsApp ntibikunda ariko ubimpe kuri WhatsApp. Navyo narinzire reka cyo ndazigwireza inbox muri WhatsApp. Ivyo nagusavye byose ugerageze kubima turabe yuko
twomufasha. sawa Ndagushimiye nimba atakindi wongera ko icyambere ngomba manze nandikire inabuja, hanyuma nyuma kwandikira inabuja nce nandikira ico kigo, hanyuma inabuja ndanamuhamagara nta ngorane. sawa nawe ndagushimiye cyane, ushikare guhabwa umugisha n'Imana. Je nitwa Mugisha, ngira niyo mpamvu byoroshe cyane ko Mugisha usanga hondi. Ego nukuri kw'Imana. Urarahiye no kurahira. Ego nukuri ndarahiye nivyo. Ahubwo uronke uruta n'uwari usanzwe ufise. Urakoze kubunsabira nawe ukubeko. Sawa murakoze cyane. Wibuke ko ndakunda umunsi mwiza rero. Akaganiro tugiranye kagufi na karikodinzi kugira ngo kaze kudufasha kugira ngo tutambutse ubutumwa. Nta kibazo na kimwe. Nari nabigusabye ndibaza kubyibuka. Ego. Urakoze. Ego nawe urakoze cyane. Nshuti zanje bakunzi munkurikira kuri chaîne ya YouTube, n'ubundi nkomeza gusaba ama agence yo mu Burundi arungika abantu muri Arabia Saudite. Abarundi kazi baje muri Arabia bafise ingorane yo kudatunga telefone. Uyu mushiki wanje ngaha ari karatabarizwa, murumva ko afise ingorane yo ko adafise telefone, bica bituma abakoresha biwe bamugira ivyo bishakiye vyose kuko bazi ko atatanga raporo no kumuhemba ntibamuhemba. Ubu murumva ko amaze igihe kinini adahembwa, namwe muravyumva ko biteye isoni mu by'ukuri. Hano rero ikintu kihari ni giki, je saba nk'umuntu akurikirana ibintu by'abakobwa bari muri Arabia, ingorane bahora nazo ndazibazanira ngaha n'ivyemezo vyose kuko dukorana ibiganiro, ama audio, ama video nkabaha. Birababaje kubona bino bintu biba hanyuma kakaba kamizwe n'ingoma vraiment, ukamenga nibisanzwe. Kubusanzwe nagona bwiza ukuri, maze imisi ntohoza kugira ngo numve ibintu abarundi bakoregwa ko ari byo abatanzania, abaganda n'abakenya bakoregwa, ntaho bihuriye. Abaganda, abatanzania, abakenya bafise uburenganzira bwo gutunga telefone wanashaka. Ikito batangaza mu mategeko y'amashirahamwe barungikayo harimwo ko umukozi ashitse ahabwa telefone. Ivyo bituma usanga umukenya canke umuganda afise telefone zibiri. Iyo agiye yijaniye nimba arayifise yifata amaselfie mu ndege, agezeyo abwirizwa guhabwa indi telefone mu mafaranga yiwe. Sinzi ko arayiwe nuko ari itegeko, ahabwa indi telefone. Usanga afise ama telefone abiri. Ibi rero ni mwana bishaka uzogomba azazina mu ivyemezo, hanyuma bambice mutubwira impamvu abarundi kazi batatunga telefone. Mukanyereza kubaha ikindi kiganiro cy'umurundi kazi yaraye akirijwe no kuba afise telefone. Reka ndabashire mu majambo makeya. Umurundi kazi yari muri Arabia, yari muri kontra, nanavyanditse kuri Facebook. Mugabo ndaza gukora ikiganiro ngaha ndabahe n'ibimenyetso byose. Aragwarira muri kontra. Agwariye muri kontra, inabuja banararemvye, ahitamwo kumusubiza kuri office kuko arabona ko agwaye. Aramujana mugezayo, aravuga ati je ndabona uyu muntu ntashobora guma nkorera ku meza abiri amaze, ndabona ntitwogumana. Acira mujana kuri office kubera ko agusemerera. Tumaze imisi tuvuga ati nyaboneka umuntu agwaye ntimumukoreshe kubera mwarabonye ivyo mwakoreye Aline agwaye acarapfa, baramuhondagura yanduruka arapfa. Urumva umukobwa mwiza asiga imfuvyi kubera kumufatana kumuhondagura gusa bamukoresha agwaye. Ubu kuri office kuma office bariko baragabanya kubakoresha bagwaye kubasubiza mu kazi bagwaye muri Arabia muri imisi. Ico turagishima. Mugono ubwo ariko baragabanya batoye undi mugambi mubi, umugambi mubisha.
ahubwo sinumva nuko novuga uwo mugambi basha. Ibaze nawe, reka ndabahe intahe ntoya, iyi ntahe ndayibasobanurira neza mwumva ukuntu bimeze. Hariho umurundi kazi mpava ndabaha ikiganiro mu kanya. Ni umurundi kazi yari yahuye n'ivyago biteye isoni, ivyago bicafuza ofisi, bigacafuza ofisi yamurungitse muri Arabia iracafuye, iyamwakiriye iracafuye, hewe vyongera bicafuza igihugu cy'u Burundi. Kandi mu by'ukuri uruhara rufiswemo na agency yamurungitse. Vyagenze gute? Ibaze nawe, umurundi kazi aragiye gukora muri Arabia, aragwaye, agwariye muri kontra yemewe na leta, hanyuma agwaye aremvye inabuje ati Jesse mumara gukoresha ugwaye, atangira kumufata nabi, kumujyagagura, kumukubita, kutamugaburira. Abonye agira hapfire byaranse yaremvye, yaramaze amezi 2, acahitamo kuhereza ibarabara aja ku gipolisi. Aragenda yishira igipolisi kiramwakira. Ati jewe mfite ingorane nizi. Okay. Igipolisi iti sawa. Ico kimujana kuri ofisi. Kuri ofisi agerayo baramugumya. Ingorane zawe twari tuzizi uku sava. Kuko yari reportinze yarabivuze. Aho kugira ngo bamufashe uburyo yotaha canke bamuvuze. Ku mugoroba nimba bokamuriza imodoka, yisanga mu gipolisi. Yisanze mu gipolisi hano sindabona neza ko ari wamujanye no ko ari wayijanyeyo, ariko wumve ko yagiye akashika mu gipolisi ubugira kandi. Ageze mu gipolisi, mu makuru nza ko hamukanyereza ko bahishiramo n'ama audio munaza kubitahukirwa neza. Ageze mu gipolisi, sinzi ukuntu vyagenze, ya ofisi nimba rero yarungitse tagisi kumukura mu gipolisi, tagisi mukura mu gipolisi, nimba ra polisi bamufatiye tagisi ntawo bimenya, ibi ndaza kubimenya neza byose. Hanyuma imukura yija kumuta ahantu mu Gahinga. Muranyumva? Aho mu Gahinga acarara aho nyene. Aratelefona kuri ofisi bagakupa. Agatelefona kuri ambassade bamaze kuryama. Agatelefona hehe mu Burundi ntibitaba. Nibaza ko byagenda gute? Yaraye mu Gahinga, nijewe twararanye tuvugana. Ndamuremesha navuga ati inyegeze, ubonye imodoka reka kuja ku matara, ntibakugirire nabi, bunda abantu basohoka, ababanyi bahantu ari baza bamurunguruka. Vraiment aya ma office mu Burundi Imana izobahana ibintu muri ko murakorera abarundi kazi. Umuntu akaba telefona gowe mukabona na appel nimuyitabe, ntimunabwire office yo muri Arabia ati genda mu mutore mu muhe aharyama, akarara mu Gahinga muri yambeho ya Saudiya. Imbeho ishobora kwica umuntu mubize namwe. Imana irafasha, turagerageza ibyo shoboye byose. Ubu tuvugana ari kuri ambassade, navyanditse kuri Facebook, nashimye. Nta byinshi ndababwira mugabo mukanye ndabaha ikiganiro kiramboye. Mubanze murabe ibimenyetso, mwumva amajwi yiwe, murabe na video iteye isoni ari mu Gahinga yavuye mu Burundi ku ruhusha rwa leta. Vraiment ibi ntivyumvikana n'ukuri. Mu Gahinga kweri kubera agwaye gusa, kubera ko yagwaye. Ibi bintu si gucafuza igihugu. None igihugu gicafuzwa n'abande? Gicafuzwa n'abantu bahawe uruhusha n'ico gihugu nyene. Iyi nkuru ndayigarukako. Nimudufashirize uyu muntu mwabantu mwe. Murumva ko agwaye. Murantunga. Nimudufashirize umuntu uyu nawe wakeneye ubufasha kubera murumva ko ntahembwa, amaze igihe kinini ntariko arahembwa, kandi abamurungitse ntibamwitayeho. Kumbure nimba umunyakigongwe ufite icyo wokora, ndagusavye umufashe. Ariko ikintu cyo guha amatelefone abakozi mu gihagarare, kuko uwo murundi kazi yarayakijwe na telefone. Iyo atagira telefone, ubu ibi ndiko ndavuga ngaha sivyo mba ndavuga, mba mvuga ibindi. Kubwanje ndashimira Imana ko yarafise telefone, tukashobora kuronka uburyo haba communication. Ambassade y'u Burundi muri Arabia Saudite
n'ubu jewe ndacyayishira ku mwanya wa mbere mu ambasade yose Uburundi bufise mu bihugu vyo hanze bijamwo abarundi n'abarundikazi, kuko Zambia ndahakurikirana, South Africa, Dubai, Uganda, Rwanda, Kenya, imigabane yose irimwo abarundi benshi yose, South Sudan hose ndahakurikirana. Ahantu Uburundi bufise ubuserukizi, ntibufise ubuserukizi hose nka South Sudan ntabwo hari, mugo haba hariho noze abaserukira, ariko mugabo reka mvuga bafise aho bafise ama ambasade nka Zambia bararira, Uganda bararira, Kenya bararira, ariko Saudiya ambasade niyo yonyene. Ahubwo ujya munsi w'itariki imwe perezida ashimira abandi bantu bakoze uburofa, abakwiye gushimira nk'umu ambasaderi wo muri Saudiya no kuri kw'Imana ku bintu bakorera abarundi kazi. Ubu umuntu arabaha case bakayitaba, mugo igihe batazoba kibyitaba naho nzoza ngaha ndabivuga uko nyene, nta mpamvu yo gutera amashurwe batayakwiye, kuko umuntu atabaje yari mutabare n'utamutabaye wagiye gukora iki, uri ku murongo bariko barakubona, hanyuma ukanka gutabara umuntu uri wagiye gukora iki ngaho hantu. None tabara hama maze mugira ibyo mushimirwa, apana kugenda ngo hari muri Zambia bajanye witwa Everine ngo agiye ngo gukemuringa ivyananiranye. Abarundi bahereye mu gasho, abarundi barambagwa ivyabo, abarundi baranyanyaswa. Mwarabonye ndaberetse ku video miseheze ngaha nashize kuri YouTube ikora ibijanye na politike Urugendo News. Mwarabibonye barundi binyegeje hano mwishamba ngo dufiseyo ngo ambasaderi wagiye gukora iki, kwagiye gutumwanya muri Zambia. Zamarafasha abantu mujejwe byibuze tubone ko mwagerageje bikabananira mwagerageje. None abantu barafunzwe ntunagiye no kubaraba, wicariye mu biro gusa urikura uratanga raporo ngo urikura afasha abantu, uriko bafasha iki? Twari twatamvye ngo uriya mugore agiye muri Zambia ngo azosha ahindura ibintu kubera ahora yatakiye akora. None ni kwa kundi Saudiya ku mwanya wa mbere mu ambasaderi, ahandi hose baracari zero. Kera nahora mvuga Saudiya ambasaderi ambasade ko tacimaze kuko nukuri ntiyabitaho, ariko nimba barahinduye mu ambasaderi sinzi canke nimba bari kubisagashi. Ubu vraiment barakora pe, yo barakora nukuri, baratabara. Mugabo rero ndaza kugaruka kuri inkuru. Ndabashimiye mufashe ubu mushiki wacu ahembwe. Nubwo mvuze vyinshi muri iyi nkuru, mugabo siyo ntumbero nari mfise. Intumbero ni gutabariza uwo mushiki wacu ahembwe, yongera habwa uburenganzira. Abarundi kazi mubaha amatelefone, nico gituma abarabo bagenderako, abandi bose barazifise. Umubangladesh ahembwa 1800, ariko umurundi agahembwa 800 ntagire telefone, kandi mu Bangladesh ahembwa 1800 akaba afise telefone, ariko mumva bagasuzuguro. Oya vraiment ndagaruka murakoze.